mwaramutse neza none abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza umuherereye mu bice bigiye bitandukanye ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze kuri mwebwe mwana natwe kuri nomonesha kuri yacu ana yanyu ya Burundi News TV. Turi mu gatondo ko kuri uyu wa kane igenekerezo rya 13 Roma 2025. Ndabaramukije kuri mwebwe mwese muhandanya mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu. Turagarutse mwidonido ry'amakuru arimere cyane aho tugiye kugaruka ku makuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverend Ikuriyo aho gushika uno mwanya bivugwa ko noneho yaje kugira ikintu avuga mu nyuma y'igihe kirekire atabasha kuba yogira icyo avuga canga se yogira icyo atangaza. Akaba ari amajambo ahejeje gutangaza n'amajambo twavuga yuko ateye ubwoba ariko aribasira bamwe mu bategetsi bakuru b'igihugu. Yaravuze yuko naramuka anacikanye azoba azize uburongozi bukuru bw'igihugu c'u Burundi. Cyakora ntiyashimye kuba yotangaza nyine imyidondoro y'uwatekereza ko yoba yaramuhaye ishano. Ni mu nyuma y'iko rero abandi bategetsi nga mu Burundi bama barafata ingingo ziremere cyane zo kuba bo musengera mu rwego rwo kugira ngo abashe kuba honeka amahoro n'ituze nga muri kino gihugu c'u Burundi cyangwa se nkuko bijyama biragaragara. Uyu mutegetsi Reverend Ikuriyo arahejeje kuba yotangaza amajambo aremere cyane mu nyuma y'iko akomeje kurembera mu bihugu bimwe mu bihugu byari ku mugabane hariya nyine mu gihe yobagara akomeje kugenda agaragara nyine hariya mu bihugu by'abarabu nkuko byoma bigaragara, aho gushika uno mwanya ibikomeje kugaragara cyangwa ibikomeje kugenda biradushikira biboneka ndetse bikanagaragaza neza yuko nyine hakomeje kugenda hagaragara ibara. Ni mu gihe umukuru w'igihugu c'u Burundi yamara ategura ingendo zimwe zimushikana mu bindi bihugu ariko gushika no mwanya akaba atayobasha nyine kuba yotangura cyangwa se yofata urugendo rumushikana ngayi Dubai kugira aje kuramutsa uyu mutegetsi nkuko byoma bigaragara canke nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Turagaruka ku yandi makuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa nga mu Burundi aho igisoda c'u Burundi kiri mu kaga ndetse n'ibibazo biremere cyane mu nyuma y'uko aricyo rero kiriko kiracungera ikibuga cy'indege ca Kavumu muri Kivu y'Amajyepfo nkuko byoma bigaragara canga nkuko bikomeza kugenda birasusumira amatwi. Amakuru akomeza kugenda aratugero nyine akaba agaragaza ndetse aranerekana ingene ibintu bikomeje guca biramera mu nyuma y'uko ku munsi w'ejo nabwo harabaye urugamba ruremere cyane. Urugamba navuga yuko rwari ruteye impungenge ndetse rwari runateye ubwoba cyane nkuko byamaze kugenda biragaragara. Umuhari wa MTS ku munsi w'ejo warasubiriye nyine kwigarurira ibindi bice bigiye bitandukanye ndetse abatari bakeya bakaba bariko barasigura yuko uyu muhari bishobora kuzora nyine ubashije kuba wo kwigarura ibindi bice bimwe na bimwe. Benshi baranemeza neza yuko nyine ibice biriko birasatirwa ari iki gice cya Kivu y'Amajyepfo cyane nyine nkuko biriko biragaragara kuri iyi ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Nyine harakomeza kugaragara cyangwa se harakomeza kugenda shimangirwa yuko iyi Bukavu nayo ishobora kuba yo kwigarurirwa igihe icyo ari cyo cyose cange umwanya uwo ari wo wose. Turagaruka kandi ku yandi makuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa cange akomeza kugenda aradushikira aho gushika uno mwanya hari amakuru yihuta cyane ariko arashimangira byinshi mu bigendanye n'umutekano ukomeje kuzamba murasazuba bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Turaza kugaruka ku majambo yatangajwe canga se ku byagaragaye mu kiganiro umukuru w'igihugu c'ubanyi c'u Rwanda Paul Kagame yagiranye n'ikimenyesha makuru Jeune Afrique aho yaje kugira byinshi atangaza cange yaje kugira byinshi asigura kubigendanye n'ibibazo n'ibihano bama barasibira u Rwanda n'ibindi bimwe na bimwe byama biragaragara canga se byabikomeje kugenda biradusumira amatwi. Mwaramutse neza mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherere mu bice bigiye bitandukanye. Twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kumererwa neza cyane. Niba ragambye rishise ngaha byo na kwanditse s'abone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu bone natwe 5 kuri 5 ku makuru n'ibiganiro tubategura ndetse tukabashikiriza kuri nomonesha kure yacu ana yanyu ya Burundi News TV.
ndabaramukije mwese kuba twumviriza bari ngaha mu gisagara ca Bujumbura, abatwumviriza bari Igitega, abatwumviriza bari mu yandi makaritsiye amwe namwe, mwese turabifuriza kumererwa neza cyane kandi turabahaye ikaze. Turabahaye ikaze kandi kuri mwebwe mutwumviriza muherereye mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, by'umwihariko abari nyine mu yandi makaritsiye ayandi mavihe n'ayandi ma province, mwese turabaramukije ikaze kandi kuri mwebwe mutwumviriza muherereye ngaha ku mugabane w'Iburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose abari mu karere k'ibiyaga binini, mwese tubahereze ikaze kandi twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kumererwa neza cyane. Reka amakuru n'ibiganiro byacu tuyatangurire ngaha mu Burundi. Amakuru akomeza kugenda aratujya muri kano gatondo aravuga yuko nyine uyu nguyu mushikiranganje aravuga yuko nyine unyonga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverend Ndikuriyo ahejeje gutangaza amajambo aremere cyane, amajambo avuga yuko nyine Uburundi bukomeje kugenda bagaragaramwe ibara rikomeye cyane. Ijambo rya mbere avuye muri koma cyangwa se abonye kuka kuba yovuga, yavuze yuko nyine naramuka acikanye azaba azize abategetsi b'i Burundi nk'uko byoma bigaragara. Yavuze yuko kandi azaba azize guharanira agateka kazina muntu canke guharanira impinduramatwara muri kino gihugu c'u Burundi nk'uko byoma bigaragara. Yavuze yuko ata byinshi yovuga, ariko avuga yuko nyine bibabaje akamaramaza ariko arakorerwa n'uburongozi bukuru bw'igihugu. Benshi nta wundi bariko baratekereza usibye Varisson Ndashimiye, aho gushika uno mwanya atari yofata umwanya gashe kuba yajya kuramutsa uyu mutegetsi barategekanye nyine ku ntwaro ya Petero Nkurunziza, ndetse no gushika ubu ngubu akaba yari mushikira, akaba yari umunyanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD nk'uko bigaragara. Reverend Ndikuriyo aramaze igihe arembeye nyine mu gihugu ca Kenya, akaba yarahavanywe ashikanwa mu gisagara c'i Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu nk'uko byoma bigaragara. Hari abandi batajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko mu gihugu cacu ciza c'u Burundi hashobora kuza kwaduka imyivumbagatanyo iremere cyane, abanyagihugu bakomeza kugenda bagaragaza ndetse baranerekana neza ko batewe impungenge n'ibishobora gukomeza gusatira canga n'ibishobora gukomeza gushikira nyine iki gihugu c'u Burundi nk'uko byoma bigaragara. Benshi barakomeje kandi gahunda zo gusengera uyu mutegetsi mu nyuma y'uko amagara yiwe nyine akomeje kuzinzikara nyine, aho gushika uno mwanya ibikomeje kugaragara byerekana neza yuko uyu mutegetsi akomeje kugenda nyine arahura n'ibara ndetse n'ibibazo biremereye cyane nk'uko byoma bigaragara cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushika cange aradusumira amatwi. Tugaruke ku yandi makuru akomeje kugenda aradushika cange akomeza kugenda aradusumira amatwi. Gushika uno mwanya ibikomeje kugenda bigaragara biriko nyine biratera impungenge igisoda c'u Burundi n'uburongozi bukuru bw'igihugu c'u Burundi nk'uko byoma bigaragara kugenda nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Gushika uno mwanya abatari bakeya bakaba bariko baragaragaza ndetse baranerekana bimwe mu bibazo bishobora kuza gushikira Uburundi, cyane cyane mu gisoda c'u Burundi nk'uko byoma bigaragara. Ikibuga cy'indege cyitiriwe Michel Micombero c'Ikavumu kirarinzwe bidasanzwe n'abasoda b'u Burundi muri Sud Kivu nk'uko bigaragara. Intambara zo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ziriko ziregerezwa nyine rwose ikibuga c'indege ca Kavumu, ari naco nyine kibuga c'indege cy'intara ya Sud Kivu kiri ku birometero 25 by'umugwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyepfo Bukavu. Ibisagara bito bito nyine byegereye Kavumu ari byo Ihusi ndetse na Karehe byaramaze gufatwa na M23 ku munsi w'Imana uheze. Abasoda Burundi bari barashoboye gusubiza inyuma igitero ca M23 muri Karehe, ariko nk'uko rero byagenze muri Ngungu, M23 yaraye igarutse ica irafata umugwa mukuru wa territoire ya Karehe nk'uko byoma bigaragara. Ibi ngibi twari twarabivuze ndetse twari twaranabisesenguye tubigarukaho, turavuga yuko abasoda b'u Burundi bafise ingufu ndetse bafise n'imbaraga, ariko gushika uno mwanya abatari bakeya bakaba bashobora kuza guhura n'ibara remere cyane mu gihe Uburundi bwama buri kuburahagarara ku mapozisiyo yabwo neza,
ibyama bigaragara ndetse bananerekana neza yuko nyine hashobora kuza kwaduka ubundi muriro w'ibisasu remereye cyane, aho M23 yihagaritswe n'abarundi icasubira inyuma ikajya gutegura ibindi bitero biremereye cyane. No kuvuga ko intambara ikurikira nyine ihambaye igiye kubera ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Ico kibuga cy'indege gikingiwe n'amabatayo 4 y'abasoda b'u Burundi. No kuvuga abasirikari b'u Burundi bari hagati y'amajana 2,200 n'ibihumbi 3,200. Amatwi adusumira n'igihugu ca Afrika y'Epfo cara kirarungitse i Bujumbura indege zibiri zuzuye abasirikare biteganyijwe ko nyine baca bajanwa aho ngaho muri Sud Kivu. Bishoboka ko nabo nyine bazosangira n'abarundi urugamba rwa Kavumu nkuko vyoma bigaragara, kubera icyo abarundi bashize ingufuriro zingana gutyo rwose ku kibuga cy'indege cya Kavumu nkuko bigaragara. Kavumu rero ifashwe nta gihe kizoba rero gisigaye ngo Bukavu nayo icirafatwa, nta nzira abategetsi ba RDC bazoba basigaranye yo kuja Bukavu ndetse no gutera Bukavu kiretse baraciye ku kibuga cy'indege ca Bujumbura. Ni ukuvuga ko rero iyi ntambara izoba hiriko rero irafatana n'u Burundi bimwe byeruye. Ico nicyo rero nyine abategetsi b'u Burundi barashaka guhagarika nkuko vyoma bigaragara. Vuba hangaha turaza kugaruka ku mateka y'iki kibuga cy'indege ca Kavumu. Perezida Mobutu yacuguruye nyine mu 1970 acita airport Michel Micombero kubera ikirere tuzobibasangiza. Coba nyere kigiye kuba rero airport Evariste Ndayishimiye inyuma y'intambara nyine tubitege amaso nkuko vyoma bigaragara. Musenyeri Yoakimu Ntahondereye w'Imuyinga araherutse gutanga impanuro ikomeye cyane, aho rero yerekana ko intambara ya RDC igiye rero kurandagata gushika i Bukavu na Uvira kw'irembo ry'i Burundi. Nawe nyine abategetsi b'u Burundi badahanurwa ijya mpanuro boshaka nyine bakayumviriza. Gushika uno mwanya mu Burundi harakomeje kugaragara ibintu biteye ubwoba bishobora kuza gutuma bamwe nyine mu banyagihugu baca barahunga canga baca barafata ingingo ziremereye cyane. Amakuru akomeza kugenda adusumira amatwi muri uno mwanya akaba agaragaza ndetse ayerekana neza yuko nga muri kino gihugu hakomeza kugenda haranyuzwa ibikoresho bimwe na bimwe. Usibye indege zibiri za Afrika y'Epfo byomaze kumenyekana yuko rero zarungitse abasoda ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cyitiriwe Melchior Ndadaye. Hari amakuru avuga yuko ari n'ibikoresho bya gisoda byabiriko biranyuzwa muri icyo gice nyine, ndetse n'abazungu b'uruhu rwera bakaba bariko nyine namo barimo barazanwa ku mirongo y'imbere ku rugamba nkuko byoma bigaragara. Ibi birashobora gutuma ndetse no gukwegera Uburundi ibihe bidasanzwe, aho gushika uno mwanya abatari bakeya bashobora kuzisanga mu bihe bigendanye nyine n'urundi rugamba ruremere cyane nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange nkuko amakuru akomeza kugenda arabivuga. Gushika ubu ngubu abatari bakeya ntibajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko bateye impungenge n'ibiko biraba cange n'ibikomeje kugenda birakomera muri rusange. Leta y'u Burundi irakomeje kwifatikanya n'imihari imwe n'imwe igwanya ubutegetsi bw'u Rwanda nkuko byoma bigaragara, nyamara ibingibi byarakomeje kugenda byamaganirwa kure n'ubundi n'ubutegetsi bwa Gitega. Icakora ku ruhande rw'u Rwanda ntibajya umunwa mu kugaragaza ko leta y'u Burundi yaba iriko irakorana ku buryo bweruye n'imihari ikomakomeye cyane nkuko bikomeza kugenda bigaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira amatwi. Mu gihe umwuka mubi rero ukomeje kutamera neza hagati ya Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo bitewe n'ibirego leta ya RDC iriko irashinze igihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda byuko ariko rero rugira uruhara mu bibazo by'umutekano mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Nubwo rero u Rwanda rutahwemye kuvuga ko rero nta shingiro bifise, mu kiganiro cihariye yaragiranye na Jeune Afrique Perezida Kagame yaragarutse ku bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa RDC bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Nyine ibirego byuko u Rwanda rufasha umuhari wa M23 n'ibijyanye n'abazana ibikangisho ku Rwanda rushobora gufatirwa ibihano ndetse no kuri Perezida Tshisekedi wa EDC. Jeune Afrique umunyamakuru wa Jeune Afrique yaramubajije ati waba waranyuzwe n'imyanzuro y'inama irahuje imiryango n'uturere iraherutse kubera i Dar es Salaam.
hanyuma se waba utekereza ko rero guhagarika imigwano byasabwe n'abakuru b'ibihugu bizashyirwa mu bikorwa? Perezida Kagame yarishuye ati kunyugwa yego naranyuzwe, abitabiriye inama barebaga ahazaza bemeranya ku ngingo zitanga rero icyizere. Ubu icyo tworeba n'uburyo rero imyanzuro irashyirwa mu bikorwa, by'umwihariko n'uruhande rwa Kongo cyane yuko arirwo rero rurebwa cyane kuri iyo ngingo. Nta mpamvu n'imwe rero yasobanura uko utitabira inama mu buryo bw'imbonankubone kwa perezida Tshisekedi. Ijoro ryarabanje yari yahisemo kujya muri Chade gusaba ubufasha bwa gisirikare mbere yo kwitaba inama arakoresheje ikoranabuhanga. Ibyo birasobanuye imigambi ye kuri we nyine. Igisubizo ni intambara, mu gihe abandi bashaka igisubizo kinyuze mu nzira z'amahoro ndetse n'ibiganiro. Umunyamakuru yarabajije ati inama y'i Dar es Salaam yarasabye ko haba ibiganiro hagati ya guverinoma ya Kongo n'umubare wa M23 ari narwo ruhande muhagazeho, ariko yanasabye ko hovaho ingamba havaho ingamba zanyu z'ubwirinzi ndetse mukanacyura ingabo zanyu. Bivuze ko byemejwe ko ingabo zanyu ziri muri Kongo. Ibi Perezida Kagame yarishe ati ibi birareba ahanini cyane RDC, ntabwo bireba u Rwanda. Ikibazo kireba RDC niho gikomoka, ni naho kiri ku bitureba. Rero birumvikana ko hari ibitureba kandi uruhare rwacu tuzarukoraho nk'uko tubigomba. Turamaze imyaka yegwa muri 30 dufise aho duhuriye rero n'ikibazo kuva ikibazo ubwacyo nyine cyabaho. Murazi nyine muzi amateka yose, si ngombwa ko nyasubiramo. Twaragiranye amasezerano arenga 5 na guverinoma ya Kongo muri 2007, ariko ntiyigeze yubahirizwa na RDC. Umuhari nyine ufite ingengabitekerezo ya genocide uracyahari. Turakwiriye gukomeza guceceka nyine, ntitugire icyo rero dukora kwitirira nyine u Rwanda. Ikibazo ni uguhisha ukuri kw'ibintu ndetse no gushaka guhindura amateka, uwakorewe icaha agahinduka umunyacyaha. Hanyuma rero hari uguhuzagurika ndetse no kutavugisha ukuri kw'igihugu by'Ububirigi bifise rero uruhara mu mateka y'iki kibazo. Guverinoma ya RDC kandi yarahaye akazi abacangiro, nk'uko rero mwese mubizi. Baraturutse he? Ni Burayi. Waba warigeze wumva igihugu na kimwe rero c'i Buraya cyamagana nyine igifise abanyagihugu babigizemo uruhara nyine na guverinoma yabahaye akazi? Nta na kimwe. Ariko barakomeza gusubirayo nyine ko byose ari amakosa y'u Rwanda nk'uko byoma bigaragara. Hari byinshi byagaragaye ku bigendanye n'urugamba cyangwa se nibikomeje kugenda bigaragara. Umenyesha amakuru aca aramubaza byinshi ku bigendanye n'ibiko biravugwa. Ariko kandi Perezida Kagame yarishimiye umenyesha amakuru wa Jeune Afrique yuko mu gihe Kongo itazaca yubahiriza bimwe rero mu bikubiye mu myanzuro yafashwe, nyine hazoca arafatwa izindi nyishu ziremere cyane, aho gushika uno mwanya u Rwanda ruvuga ko ruzokomeza kwishyira ingamba z'ubwirinzi mu gihe Kongo itama nyine irashyiraho gahunda zo gusenya umuhari wa FDL. Mbashimiye, tugaruke mu kanya.